Ndakare gushira muri iki gisata cyo turaraba atabuca hirya no hino n'abantu bake bafata imitahe minini ngo bayishire muri iki gisata cy'uburimyi n'ubworozi baza n'imashini bivuye hanze bya bimashini birima kugira barimini imisozi mininiya bibaza ko biva ku kintu ubukene bw'amatongo canke hari ibintu si ubukene bw'amahara bazizanye. Hariho nk'umuntu turi kumwe muri diaspora yitwa Samuel yarazanye amamashini Makamba aranazikotesha ku bagomba kurima. Urumva hari ababizanye kweri, je nibaza ko bihari, gusa ikibazo cyari bariko turavuga nibaza yuko la manière amatongo menshi urabona ko ata planification stratégique turiko turavuga igigwa. Hanyuma gura muco gisata by'ukuri kibi gisata cyashizwe urumva kuko byavuzwe kubona bivuze, ubona ko gishize amafaranga menshi, ubona yuko biguma bivugwa politiquement mugabo ukabona yuko gifise intambamye, kandi izo ntambamye ukabona umengo nta mwetu hari munini wo gutora umuti w'izo ntambamye. Naho rero tuvuga tuti ko leta yaduhaye ako kajya uko tubivugana, reka tugerageze gukorekta ivyiyumviro hanyuma tugira tubivugane turabe, kuko je maze kubona amafaranga je nibaza ko ico gisata ca mbere muri budget y'igihugu. Urazi budget y'igihugu igizwe na 5 miliyari ya petrol, mugabo wumvise ko leta yashize no hafi miliyari ntibiba. Urumva yararengeje plus de 10% ya mafaranga ari muri ya déclaration de Lusaka de 2010 de chef d'état, bavuga yuko uburimyi igisata cy'uburimyi igomba kugira 10%. Urumva yararenze presque. Na rero je mvuga ni leta yarumvise cyane akamaro kiriya déclaration de Lusaka, itegeka ibihugu kwigisata cy'uburimyi bogigira bogishira imbere. Leta rero yavyumvise, mugabo nk'ubu ndabisubiyemo, leta nayo yavyumvise. Ni twicare twese tuje hamwe turondere n'ubu ariko arabivuga aba opportuniste. Mbere waruzi ari ikindi kintu twibagiye ahubwo gihambaye cyane. Urazi ko jewe twebwe mw'ishyamba rikomeye turi mu bintu byo kurwanya ibiturire n'ibyaha bisa navyo. Mu byaha bisa n'igiturire hari ikintu bita blanchiment. Urazi yuko hari abantu bashobora kwiba amafaranga bagaca bagenda ngo bagiye mu gisata cy'uburimyi bagashaka kuya branches kuye. Jenda ndamaze kubavyumva turiko turi no mu nama zihambaye, umuntu azumva ngo je ngo amafaranga ngo nari mituraya ngo hanyuma ngo narose ngo amamiliyoni amajana 3. Sha uhendande amamiliyoni amajana 3. Nasanze rero abo bantu babagiye kugira branchima. Rero cyo gituma mvuga ni byiza ko amafaranga aje mu gisata, urumva abara amafaranga atari branche. Ibyo rero nabyo nibaza yuko ari mu tugomba kwiga. Ibi byose rero mu bintu tuza gutanga tuzoha inzego ho nababwiye les choix économiques dufate kumwe niko navuga bya macroéconomique nigo wikibigira ni leta. Rero urabizi mu Burundi ndabigaruke ko turumva leta murazi ko yashizeho imbono, kandi je jya vision ndayemera cyukuri. Ijya mbono igizwe n'amapiriye 5. Piriye ya kabiri igizwe n'amobjectif menshi atuka arenga 10. Amobjectif ya mbere ni bijanye n'intwari bereye n'urwanya giturire. Piriye ya mbere cyo bitangajement de l'État irimo renforcement des institutions, ikabamwo n'ibijanye n'ibyo kuva mu bijanye no kurwanya igiturire n'ibya governance. Piriye ya kabiri rero ariyo efficacité économique irimo muri gisata c'uburimyi n'ubworozi. Leta yashize imbere bisata bibiri bihambaye mu bijanye na ntunzenya n'ibi byo guteza imbere ubutunzi. Igisata c'uburimyi n'igisata kijanye n'ibyo bitari. Igisata c'uburimyi rero nuko dore ko ndabivuga leta yagishize imbere muri vision bifate ku mabujegiti atari make bagize, hanyuma
icayongera fata yuko iki gisata n'icama giteye imbere gishobora guteza imbere ibindi bisata mugabo twebwe turavye mu objectif yose ngene yagize bace babizana muri PND revize urazi ko PND yari 2018 2027 mugabo bace barayireviza ubu uya ni 2027 ni 2022 je pense 2027 2027 hanyuma rero dokima igira gatatu iyo dokima rero nihambaye mwese ba journaliste n'abaturi kumwe bayikurikirana iyo dokima ni dokima yitwa document stratégique et opérationnel pour des réformes macroéconomiques 2025-2027 iri ku myaka ibiri iyo dokima niyo dokima uno munsi igihugu kiriko irakorerako mu kugira ngo izane impinduka mu gisata c'ubutunzi iyo dokima rero 2020 donc iyo document stratégique et opérationnel pour des réformes macroéconomiques igaruka kuri bya bindi mu buryo novuga détaillé ibikorwa les actions kugira ngo bashobore guteza imbere iby'ubutunzi bafatiye kuri byo navuga muri vision muri PND revize mugo baca bishira ku myaka ibiri hariho meme na calendrier iyo document afise na calendrier y'ingene kimwe kizokorwa n'ibintu rero by'uburimyi hari ibintu byashizwe imbere tubona bavuze ni navyo mpavanza kuvugana n'ababijejwe kugira ngo by'ukuri uko kuntu babikora urabona mushikiranganje wiga ca leta kwese mwaramwumvise muraza ko baravuga ibiganiro murabona kuva bishiramo nyinshi cyane umengo agomba ko ibintu byohinduka mu mwanya muto rero mwanditse ico gitabo ego kuko urazi ko yajava muri best abari mu banditse ivyo bitabo byose washaka haba vision haba PND revize haba n'iyi ntunzenye n'iyi document ndakubwiye rero murazi yaravuze ibintu bishika kuri bitatu jewe nibaza ko nugaruka ko kandi bihambaye yaravuze ati politike nyinshi zabayeho ni nziza mugabo rero kizo politike zisigize zizwa neza barabihuriza ko mbere n'umushikiranganje wa mbere baravuga ku kijanye na politike ya gestion y'amazu ya leta mwarabibonye mwarumvise n'amamezi ariko arafata iyo sindege ko siyo turi kuno munsi aravuga ikindi nibaza kijanye bibiri biraturaba bibiri ni ibintu bijanye na ya politike yo gufasha abantu bibaruka abavyeyi bibaruka les gratuités des soins pour les mères qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans abana bo munsi y'imyaka 5 aravuga ati abantu bafashwa sibo tube tubaza imyaka y'imyaka tubivuga murabizi yuko mu by'ukuri ushobora gufata ushobora kuba uri kuravuga uti abantu bariko baradonga uravye ingene abantu bagwira n'ingene ubutunzi bugwira urabona ko ari wandeze kiribe aho nyine wo duhera ntushobora gufasha umuntu ariko avyara umwana w'8 umwana w'9 umwana w'10 na kabiri uze kumufasha ngo aguma vyara ivyo bintu wumva bishoboka aho rero twe turamushigikiye nukuri tuvuga tuti nibafashe umuntu abikwiye hanyuma ahubwo badirisise bafate mezire zituma abantu bavyara abana bake urambaye abafise abana benshi cyo ni pas de wamaze mugabo tugerageze kameme tugire kuko hari ibintu usanga bigoye rero umushiranganje wiga ca leta barumvise ko vraiment aho hantu ahashimitse ko cyane kandi amushigikiye aho na hambere burya namaze no kuja mu nyisho ikigira kabiri yavuze dushigikiye kandi tumaze imyaka tuvuga ni ibintu byo guvasiona urabona leta nababwiye amamiliyari yashize muganga tusanga aba opportuniste bose mu yamye avuga baca baja mu burimyi atari umwuga wabo hanyuma bagaca bikora uko bagira kuko buryo utari umuhinga w'ibintu cyangwa utabifise mwishaka kubera bumva ko harimo ibintu nyine abantu baca bironkera kuri gusa
ugaca usanga bagiye mu kugira twe tuvuga tuti baragize ibiharuro basanga mu by'ukuri amafaranga menshi arika rero ujya mu shikiranganya cavuga ati nibarabe ibi amafaranga nibasubire mu ico gisata jewe rero mvuga nibagisubiremo mugo gwisubiramo bakategorize barabere kategori bugufasha dobone kategori les plus vulnérables abo babasutene bafise ubwo buri babasutene mugabo bafasha abantu bose en vrac ntibikunda hanyuma bajya barimye bamwe mutoko turavuga bajya bagira ni culture industrielle bagire des sociétés bacha bénéficier les avantages des côtés des investissements sinzi ko muvyumva iyo rero wa bénéficier les avantages des côtés des investissements wagiye ko disama gisaba cy'uburimyi hanyuma ukagenda gusaba ama avantage wewe nibuza kwironderera imbuto leta igacikwa exonera uravyumva kuko bagaca gukurikirana bazingana bigenda baragukurikirana bagaca bagira ntuzenya suivi y'ukungene urazi ko baca bavuga bataraboke wewe wavuze kuzo kwinjiza abakozi aba wavuze yuko uzoronka umwimbu na gutya erega baragira evaluation mugabe ibindi bagenda baragira evaluation mugabe iyo waronse ama avantage dikoze investissement baragukurikirana kuva ugira ico bita business plan yizwe n'abahinga iyo business plan rero niyo bazoza ku evaluation ko byo babemeye aho rero nibaje banini bato navuze ngo baca bafasha byose agacaba ho a mécanisme de suivi d'évaluation nico gituma nshikiye iyo programme niyo politique yantunzenye y'umushiranganje kandi twebwe tuzaterera ivyiyumviro navuze ko dufitaniye ama programme amanama informel kugira ngo dutange ivyiyumviro by'ukuri bibisata by'uburimyi n'ubworozi nk'uko umwigisha muri kaminuza yabivuze mu by'ukuri bishobore kugira akamaro